Hola people. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Baraza kuza. Nimwaza muza gusanga ndiko ndabaramutse. Kuri birenge. Ega je naheruka kugira live kere. Neko kugira igisana. Kugira tuze gusoma commentaire kandi nyikeresha. Eko, babiri banakora. So karibu munyaruke nari bagiye ngene bagira ngene basoma commentaire. Ntaziraza kweli abantu bose batanu maragira commentaire. So welcome hari haci imyaka myinshi ntaza kuri live naenda bakumbuye ariko kugira ngo mbone ko turi kumwe kugira ngo mbone ko turi kumwe mugire kugira mbone ko turi kumwe murugiye commentaire z'imiriro commentaire mubwire ko turi kumwe wherever aho muri sinzi rero ko biriko biragira ko commentaire ziriko ziraduga kwere ntavyo mbona mugira commentaire yapi zaza kuboneka umugire commentaire ndabe ko biboneka sindiko ndazibona ariko rero kugira live kera ntimuntwenge ariko okay tubwira ivyo navyo nibiki none voilà nivyo nashaka nagomba kubona yuko nagomba kubona ko muriko murambona ariko nababonye karibu sana karibu kuri live yanje Noraske ntero gatandatu niko nitwa Mamlao shusho wanje nawe niko yitwa Eko kurazi ibintu okay niho bicaye banasa special. So karibu sana karibu mubaye vende mubaye truas nce ndabwira ico naje kubabwira mubaye truas mubaye 26 27 uwo rumwijogonyero abakanyomvya abantu bo kuri page baratukana si bose barabashonje na deje turahari ndakunda cyane irakoze Clemence ndabakunda cyane nimwirambere. Thank you sana Clemence aho muri mutubare kwimvurira ikiragwa namwe aho muri harakavura abana turiko turota harakavura kenshi aho turi Bujumbura mwe muri he yambi sana mwese jambo atubwe naherereye atubwe nakavura ko kagwa heziki ubu imikubi solution couples genda bakunda kubi nimirije kubica bago wewe tatuaje kazi kawe nica ariko thank you sana kuko none ko mudasa turasa no kunyene ndabakunda vava tsisenge thank you shinobi mwibuka sikio kule krizi wow shalom my brother shinobi wherever you are maji arachari haje chengi yaragiye arachari ngari muke ayana uzogibuke wo muri kazozi receiving God shinobi ndabakunda timu ariko turabakunda sana telefone yanjye turabakunda Joshua give so aho muri hose mumve ko tubakunda turabakunda Sherry yo guys karibuni sana twagarutse okay okay muriko muraza muri benshi Bahati ndabakunda ndi Dubai ni Bahatsa ani sinzi njagutyo. Thank you abari Dubai ngo imvura ni igorigwa Dubai imvura barayikeye ani bambwiza ukuri Dubai imvura barayikeye jewe ni Buyenzi kabisa murabe vava tuyisenge Buyenzi nzi ko habaye ba Aisha ba Shukrani usa neza urabibona ni telefone yanje gada telefone yanjye ibihe byanyishe abantu mugwa munyandikira bamumbaza ngo kubera iki kuto tuntu nyene nivyo abavyeyi ariko bizohera ibi biri heza nta muti nta mavuta ntaki
abantu baguma bambwira ngo bandangire umuti asante sana kuri keya ngaragariza ariko biriheza tu byarizanye n'ibizijana sisi byahita sigamabara okay mugire amakomantere muri benshi turabaho turi kumwe aho muri akavura kariko karagwa aho turi akavura ni kose hariho n'umuyaga uheze mwinshi mukanya happy irakoze natwe turabakunda happy okay muze tubwira aho muri kumatwandikira muri twiri Bujumbura akavura ni kose tuko turota nibaza ko muri ko murayibona akavura ni kose nako batanga kuri kahante aho barenze ari kubera byari byikasi aho bamaze kuba benshi ndabakunda Solution Cup ndabakunda natwe turagukunda sana tunakupenda zaidi ya jinsi una Wera Grace kumenga ndamuzo Wera Grace ni wando muri twa Choma ngigeze ndaleti Janine Jaja, Jambo sana. Alexandre, bonsoir. Dada Dani, natwe turagukunda. Dada Dani Darlene, ndabakunda natwe akavura ni kose. Elomix. Yo. Mwirambire abavyeyi Kampala niho dutuye wa aho muri Kampala Uganda. Wagaranyo Mulundi muri mwana Gatonda Wagala. Navuga ibitari. Yo tugire irindi zina rya Lavine Kirundi ninde Uwimana. Ni Uwimana. Alexandre Misi ndabakunda cyane thank you. Zakoze Clementine je nkeneye kumenya ibyo bishasha mudufitiye bisamatsiko ndibuja Ruziba. Okay mukwire truwasa abantu truwasa cyane tubabwira bishasha. Kapo ya Brian Saint Smith thank you. Alexandre Noraske akinye filme na Mandira. Wezo iki? Noraske akinye filme na Mandira jewe mba nteye ikigongwe muri filme arumva namuteye ikigongwe ariko Solame muri umuryango wahezagiwe mukomere thank you nakomere cyane na wewe pia muri hehe twe turi BJ turi Buja harakavura haragakrima nyene kameze fresh feri mumbwire zanizo noti mutweretse umubebe maso okay gusa murabe muduhe filme maduhevye kabisa mubandanye mwibanira mu rukundo Atire Dubai ndabakunda cyane thank you Claude Vaccine Imana turabakunda Solution Cup from Rwanda mwana wanyu izina rye yitwa Haya Peria Kezimana ataha biba bihimbaje nyene basha ndabakunda muzonshire muri filme nanje we karibu cyane ndabakunda kubi nzobagwara muri abantu banje gusa nakumbuye haya raho Dashu Darlene Haberisoni abantu bagumye bavuga ngo ntiturerekana isura y'umwana asa n'uyu ariko kandi kubera ko hataragera ko tumwerekana kumbure ariko abamaze kuza muhira nagumye mbona amakomantere y'abantu benshi bavuga ngo umwana ngo tumwerekana nukuri nta muntu numwe ataramubona mu bantu banze kutugendera mu bantu duhura turi kuri eglise umwana tuba turi kumwe muri masirikirasiyo ya town hari gihe tuba tumufise ariko murabizi ko kuri social media hari gihe wosanga ari wewe atari umuntu wo kuri social media nyene ndakumusaba nawe ntaragira kubwira tubwira ati jewe ni sawa canke si sawa so ndo hivyo jewe nshaka munshire muri filme ndabakunda banzukine turabe Maputo Mozambique Mozambique jambo sana ndabarize gato ubwo mwebwe birabashike bugashavura apana bimwe vya prank nyene bisanzwe biraho ugashavura ariko buca ukibuka yuko sheri wawe ari sheri wawe naho yakugoya nta kundi
ufana kuzana muri couple nkunda cyane muheza gige asante sese thank you nkumbuye prank ya no haske yo charira uyu mubwire kuri prank kari je ndi wa mbere nabona imubwira kuri prank unatanya prank yeruka yayinde prank yakutizia prank ugacha unavuga ngo ngira prank ngo atandi umuntu ngo anaba Maina ta prank nzurofa muramaze kubona je prank nkora mana we murasa neza vy'ukuri leta zunze ubumwe za Amerika niho turi jambo sana abanyamerika abantu muri Amerika turabaramukije murungi $1 twivunjishirize muzirungike ziri mu madolari apara byo mwaharaye ngo mbwira ari mikasha yawe Serishari kapo nanje ndabakunda nanje ndifuza ko tuzohura one day ni Lusaka Zambia kumbure tuzoza muri Zambia naho tutafise umugambi wa vuba ariko canke utahe ariko duhaye invitation tutakuja hapo muri Zambia haba hari ibiki umuntu yoshika fungura byoroshe amasaka oh yeah nina masaka tuyafungura gute ukora ubuyi mama lao ni ucana kuri nacha kuri prank wa mbere nibere mu gisiki city kandi mwisha grazie thank you Vianney niberiye mu gisiki city ndiko ndimwesha turakunda mukazana wacu asante mu gisiki baragukeneye byoje koramutsa via ndanagukumbuye murakunze cyane yego mwibereho mutababaye haya bisigura iki gute bisigura gute wone umunyarwanda guhaya imana guhayagiza kurata imana kuramya imana gose this do yeah my name is Claude from the group in the province of Chibitoke. We love you very much. Please tell us the purpose of this live. You would have done live tukoze kwa cyane twakumbuye cyakire haro byinshi tugombe tuvugane turindire mukwire twase nurasi kwifisa urukundo rwinshi Fani yaratomboye cyane arabizi turabimubwira sese bimubwire jewe ndabakunda gusa mupibiri umwana mukarekana impuzu gusa si vyiza ofete umwana ashasha uzaza umurabe gose muhira uzoza umurabe muhira oya nuraski atubwa kuri prank nuwa mbere yagize standard thank you Kelly imana ibandanye bahezagira gusa mu filme ishasha ya rindira bwati turayabwira yo ibyo bintu nagoye byanyononye umwana ava kure ibi byaje kwera imbanye ku bizona hera abantu bakuze baca babyumva umunsi ko mwambaye yirabura ni couleur ni originalité ya couleur yose nta kibike hari mama lawo reka kuntwenza Lusaka Zambia hari byinshi inyama zizimbutse byose muzoronka karibu cyane tutakugira Artiana uyu munsi ko mwambaye ivyirabura umuntu ngo wisiga mukorogo gipanze gute nta mukoroga nisiga ndabakunda hello hey amahoro mwaduhevye tubarusiya muraberewe mu Burusiya Faisi thank you ndabaye umuriro urameranye ntabumvirije kore ko umuriro baheranye oya bira gute umuriro uhera gute charge rero ukoreye kuri charge Gaela Gabibi man ya rero usabwene ibintu byinshi bitandukanye harimo kubamenyesha filme nshasha tugiye kubaha baragarutse okay ibintu byacu bya prank biramwica pasi yo biratesa tuba dushaka nyine tuze tunachemsha damu uyu munsi natashe nzoje kubasura kuko Fani ndamukunda namubwiye ko byinshi akimana consolata you are welcome nzoze nsure rata
uzaze umusure ukunda Christian Zigimana nanjye ndabakunda cyane natwe ntikariko karanaboneka haje natwe turagukunda Christella wabonye ko baje so thank you sorry nanzi ko kabaye ndacari umusore turabakurikirana turi maze karabaye reka ukiri inkumi yarazingura cari yo barayishizeko yarazingarose inkumi urabeje si byavuze samurage byavuze kesi niyo gushimwa muri baruka twese sha kesi asante sana turibaruka thank you kesi thank you rero kutari kurazisoma Claudia we are very close and very close of what think about as much we are waiting for the new one just watch the time does not but umviriza mwarenze twasa jemwe na septa cyangwa twintu ko turabona kora byacitse okay vuga rero impamvu ya mbere yatumye okay Breezy genda bakunda gose gusa ngoma ni sabira shaka gukora na Joshua vuba muzokura na Joshua ni si dancer yeah impamvu sasa iyi live tugomba kubasaba kwanza ikigongwe cinshi kivuye ibwina mu mutima mumaze imisi mutari kumuraronka filme comme d'hab twari tuba filme imisi yose kuwa mbere mu gatondo ariko haraciye nk'ikiringo c'ukwezi canke ukwezi n'inusu mutari kumurayironka suko twahagaritse ibikorwa muri twafa ibikorwa birabandanya abara televiziyo y'igihugu bariko barayibona My Day irabandanya ako kandi hariho filme nshasha turiko turategura vuba cyane muratangura kuyibona muzomenyesha muzobona amapublication yani dushaka kubasondeka muri zimaze iminsi ndi mu bintu byo kwibaruka no kuvugirira Ange twariganye Ange nyibutsa twiganye he Ange nize ku mashuri 16 ariko nyiba twariganye thank you sana nize ku mashuri menshi ariko Ange okay turavuga turuka mu bintu byinshi amande yuko madame wanje yamaze imisi atareka rakina filme kuva ifilme yitwa urugu ihagaze kubera ko hari yageze kuyibaruka yagiye guhera nawe agiye kwibaruka episode ya nyuma ariko yarayikenyemo hama twaje dusora yindi yitwa my husband ntibyakunze ko tuyibandanya kubera ko murabizi yuko umupaka wugaye twe ko tuyikinira mu Rwanda no muri Kenya bigishobotse ko tubandanye tuyikinira mu Rwanda tuba turayihagaritse ariko kumbure nayo ni birashoboka ikabandanya canke ntibandanye tuja mu yitwa My Day rero gituma kuri YouTube muteke murayibona twaragize akagorane gato akagorane technique kuri channel gatuma mutashoboye kwironka nkuko byahora benshi ntibanayishikire n'igihe twanayishira ko ugasanga hari abatayibona bivanye naho uri niyo ngara twagiye turagira rero ubu abahinga bariko badufasha kubitunganya mbere bisa naho biri ku musozo bisa naho bariko baraheraheza ariko ntitwahagaritse abasanzwe badukurikirana kuri RTNB imisi yose jeudi jeudi 21h30 na dimanche 17h na vendredi 6h du matin bagumye bayirose rero turi ku kivi hama mwarabibonye yuko turiko turakora no kuri Solution Cup aho bisanzwe tuhacisha ibintu byinshi bitandukanye wanashima benshi nibaza yuko izo prank nuko muravuga rero mwaziboneye twararose ama commentaire abantu benshi batubwira ati ziko ziradufasha kumenya reaction ni gute ukwifata imbere y'umukunzi wawe ni gute utoshavurira umukundana cyangwa ni gute umushavura ukigarura just twarabibonye ariko hari n'abandi bavuze ati ibyo bintu ntibikijijwe ni mu bihebe nta nyigisho biko biratanga nabo twarabibonye ariko n'ubu turacabaza kuko turi live ntitwinyegeje tuyibandanye prank tibandanye cyane tuyihebe musigaye musa thank you Keza Divine Audrey ndabakunda cyane thank you Lionel and Nohaske you are best family thank you Pasi ivyo bintu byanyu
biranyica kabisa. Thank you sana. Muravyumva rero prank yarabavuze ati ivyo bintu n'akajembegete n'ibiki okay none tuyihebe canke tuyibandanye abashaka ko prank tuyibandanya mutubwira abashaka ko tuyiheba mutubarire kubera umva muraducanga batubwira ngo si vyiza abandi ngo biradufasha abandi numva natwe tuhari kugira tubaryohere mwebwe muvuze ntituzishaka tuzihagarika muvuze ko muzishaka turabatamu. Ndabaramukije cyane ndabipfuriza weekend nziza ndabakunda cyane kandi ni mwonkwe musimba imanga. Thank you Leila ariko Vianney kuvara mu gisi ndabaramukije cyane ndabipfuriza no haske n'ukuri ndasabye indirimbo uri kubona Alvera ya live wowe kuririmba Alvera live instrument izoba ya live vyotesa sana bandanya biratesa jewe prank yanyu iranyica mamla muyibandanyi shalom none famille filme zigezehe mukoresha umwanya prank twayikumbuye ndabakunda cyane muraba agaciro kuri twebwe mubandanye jewe bandanya disi ziraruhura prank tuzibandanye voilà abakunda prank mutubwire abagomba ko twoyihagarika muvuge ntimugire ubwoba mwese byose tubigaragara tubaryohera gira vuba muduhe n'izindi ahubwo prank irandyohera mu rugo nimuyihebe. Papa mama Kezimana Faniyo komera Papa mama Kezimana komera bigisha bacu natwe turabakunda ntitubakunda kuko muri ho ariko ni uko muri abagaciro. Thank you sana Eliane nono mwe na Fani asante sana turasoma amazina yabo inde Claudine muzibandanye Pasi mubandanye Delphine Fanabera nivyo bisuko kweli. Nabera nivyo bisuko kweli. Zademira. Kumutera ubwishime. Umva kubega si kuzimba. Yube kububegwa shaba bakoze n'abari chamake n'abari chamesh. Zadufasha pe woni yes. Asante kudutera intege yes. Mugisha Michela kibazo biri mu kwigisagara yataba prank kubibazo biri mu kigisagara yataba prank zanyu tuba turi mu kwiha akagozi none twirwa turatwenga tukibagira ibibazo. Thank you asante Mikaele Mugisha Mikaele prank no kuzikora mpaka ndabaramukije bakunzi nono fafa muratesa Elian. Thank you bahatsa ndabakunda mwebwe mwirambire nk'isima kera none niyo muniramba abafundi nibo baba bagusondetse. Merci. Sorry abantu bo kwipaja bamavuga ngo ndumukecuru abantu kuri page yanje kubera ko abantu kuri page yanje bakunda kuntukira umugore kweli kandi n'abagabo bantuka canke baba bamushaka oya n'abakobwa bose oya n'abakobwa je bigira abantu je abakobwa turakundanye vrema je ahubwo abo muzoba bloka mu page yanje sigaye abakobwa gusa kubera ibihungu birantuka ngo narogo umukecuru nana ubu asigaye y'ibigori sana none wowe ushaka gukina muri mwebwe byo genda gute Defense uraza aho dukorera tubutse uko dukorera i Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura quartier Ngara cyangwa Kigobe bivana no ko uhise ariko ni neza kuri permanence hafi ya Kotebu ucubona permanence ya CNDD-FDD Okay dukorera Bujumbura neza kuri Kotebu uduze gatoyi urenga ingoro mugambi wa CNDD-FDD n'urupangu rugira kabiri ururenganye ucuru urundi rwanditse ko Kampala urundi etage yitwa Friend Building aho university yitwa Equateur kuri biro numero 11 A11 none ucinjiye ucubona pancarte ya Fani uri kibaju pe nkunda no kuntu wipsinisha Kristera messages nipsinisha Erika turakunda familia yanyu. Thank you Shabiragoye kunda nimwo binjirira
akora n'umubije gusa rero mwokomeza gusa Fani azarareka kuri kubera nta bantu dufise monsieur hafi birata mbabaye ndarira kandi noraske zurakora ivyoroshe nazakora ivyoroshe rega ukoresha ubwo ziyoroshe ubudekonye wumve none muzobandanya My Day canke n'iyindi mugomba muduhe My Day irikiyaca kuri RTNB ariko twabwiye ko ku YouTube channel yacu yagize ikibazo ariko nicahera neza na My Day muzoyironka niyo yindi muyironke zoguma tubaha zose Fani urabiriwe sana n'ukuri bagusutse neza kimwe kuberwa n'ivyawe thank you ubundi ndabimbwiye Eliese asante Eliese nishimwe waramize ubwanwa nami ndabufise duherukana atabwa mfise we dondodiye we wabonye ibintu vyawe ndasavye mumbwire serikali mukoresha yo kwama mwiryoherewe buri gihe kapo yuyo yanyu ndaifana kabisa Jalosdan ngo kuko wara wishimye ni Yesu niba kubaza kukiwa mana mahoro nawe uzabangiye Yesu yangiriye neza murakora nta nimero mwotanga none kuko turi ruguru ariko buja ndahaza cyane ni waza rero uzoshike ku kazi je ngo namize ubwanwa aya bukura herega ntuzirabura n'amaheresha wasa amahere n'amatashi nayo mwisigaye bica bipfaho wabivugiye n'amatashi Lori jewe ndabakunda ndabafana sana thank you Delphine Bosha Jenari basha Jenari ndota ya filme umunsi wanje mwayigarukanye bimeze gute umunsi wanje kiraba kuri RTNB nkuko twababwiye kandi no kuri YouTube channel tuzoyigarukana ivyuma ngo ivyuma bizodukundira twavuze ko YouTube channel yagize ikibazo ariko abahinga bariko barabikora vuba biraja mu ngiro hama My Day igaruke n'indi nshasha igaruke ahubwo mutomboze izina rya filme nshasha ngiye kubazanira uritora nukuri kw'Imana yombi tubasha mukagaye vuga bishobora gutanga ntuwemera tutatanga jana sawa Samire kutora titre ya filme nawe bayimenye gutega tutarayivuga wacu nayihinda kugira ntuyaba umvire rowe nawe muri bamwe batuma tugira umunezero mu buzima kuri utwo dupranke tw'ubwenge twanono so imigisha big up thank you asante Sonia thank you couple nziza cyane murasa kandi muraberanye thank you muramhimbara cyane Fanny Lavine ndabakunda mwanyu bakavuba nzakora karibu sana Grace Sifa yo nibaza yuko ivyo twagomba kubabwira twababwiye ivyo twagomba kubabwira yuko tugomba dukora filme nshasha muri rurame mwarimo ntaramishije pe abivuze atari bwarakomanda rero yari yarakomanda ati twari tuje kubabwira yuko ibikorwa muri twafa bibandanya naho My Day muteko murayibona mwekiraca kuri televiziyo y'igihugu iminsi yose kuwa kane saa 3:30 z'ijoro no kuwa Mungu saa 10 z'umugoroba hamwe n'indi minsi mu ndwi Damien turamwinspira Damien thank you twongera tunabwira bantu bashapfura ngo nitubereke isura ya Haya isane igihe nicagera ko tumubereka tuzomubereka ariko abo duhura muramubona gusenga muramubona mibarora muramubona muhera muramubona kuri social media gusa naho hataragera kwaza ko namwe murabizi namwe ndazi uko nawe mukoresha ama Facebook simwese mushaka amafoto yanyu rero urumva nawe ntiharagira Haya nakunda kuja kuri Facebook ako niyabikunda tuzomuzana musijari hama ikindi cari cuko tugomba dukora filime nshasha yakasaze yayo ace ayandika nzomuha amafaranga 500 ikindi kwa kubabaza yuko twobandanya prank cyangwa twayihagarika ako benshi bavuze ko twoyibandanya
ubwo rero turahari ku bwanyu. Yeah, thank you. Kamuhe basi wese nerutse wagiye wavuze ngo telefone ngo yazimye. We telefone yazimye. Ndabakunda cyane, ubuntu n'amahoro bibandanye bigwira mu rugo rwanyu. Amen. Sivy'imbeshere niga byinshi kuri mwebwe, Imana ibahe. Emily, thank you. Emily, thank you. Asante. Tukongera iminota 5. Cyo tugende. 5 minutes. 5. Yo, jewe nshaka nimero yawe Fanny ya WhatsApp kuko uranyubaka cyane, ndiko impande zose umuryango wawe niyo zivuga ngaha, ariko nyimba uja kuri YouTube uraza kuzibona hajya hepfo, uza gucumwandikira kuri YouTube ya Solution Couple na kuri Fanny Lavine official, urabe ikiganiro cyacu. Ako ndonka ama message menshi cyane, hari gihe bingora gutera nishura mu gihe atari message janye n'akazi. Muratwiyaganira. Mbwa atari message ijanye n'akazi, hari gihe bigorana gushoka ndavyishura kuko telefone sije ndayikoresha, nake kubahenda sije ndayikoresha. Rero ijanye n'akazi barihuta kukwishura, ariko iyo bitajanye n'akazi hari gihe mara nk'iminsi ntatoye telefone ndayitoye akaba ariho ndakwishura. Ndabakunda cyane. Fifi Pasi Drama yari yagiye. Gusa Fanny akora ibyo arashya adakora, nko kuri imbere y'abana ashobora arenze udeka nk'umwana. Oyasha nahatari ibintu birakomeye. Ngo ntunamarama je vraiment je maramana niwe wamuvise ibikubabaza cyane kurusha abandi. Navyo umenya Shakresha uracana umwana ko utayabona Shakresha utazomenya Jisi ni hatari. Jisi shabirago. Yo Fanny nukuri ndabakunda cyane, ariko nakwandikiye kuri Fibi waraze ko oho icamushaka kanu ngo nkoze hasi. Ndabakunda cyane Fanny, musome umugabo wawe turabe. None umuntu yifuza kubabona yibabona gute? Jewe ndabishaka ko ndabakunda pe, muzogigwe kandi panke muzibandanye. Okay, reka tuvuge ngaha nyene hariho abantu baguma bavuga ngo sindabishura ngo kuri Facebook. Ndashaka ndababwire page iyo yose ya Facebook cyangwa konte isanzwe iyo yose ya Facebook yitirira izina ry'uwanje, yaba Fanny Lavine, yaba Faxine, yaba Mamaraho, yaba ande. Iyo uzobona yose ikwandikiye cyangwa uzokwandikira ukabona yakwishuye ku izina ry'uwanje, ntabwo azoba ari jewe, ntabwo azoba je ndasubiyemo. No kuri Instagram nuko nyene, jewe izo mbuga zibiri sinkoresha ama message. Nico gituma nimero zanje ziri ngaho mwese mubona. Unkeneye aranyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukanyandikira kuri Facebook n'ibyo cyangwa kuri Instagram, ukambara icyo ushaka kumbarira, kacu usiga nimero yawe ya WhatsApp amaje nkakurondera mbonye bikenewe. Naho babantu hari abantu benshi baza biyitirira amazina y'umuntu bakabandikira ngo Fanny cyangwa ngo ndiki ngo shaka ngo bini byinshi bitandukanye, amaze kuronka ama message menshi. Guys, uzokwibwa ntazavuge ngo ni jewe, nituri kumwe. Jewe nta muntu numwe nishora kuri Facebook no kuri Instagram mu kwirinda ico kibazo c'abantu benshi biba bitwaje amazina y'abantu. Rero uwo mwandikiranira siyo miye. Jese nkoresha Facebook mu kwandika tugire Kristo. Naganze Kristo, ariko kandi twagomba tubibutse yuko Alida mu WhatsApp basi twagomba tubibutse yuko kandi atana page ya Solution Couple ya Facebook dufise. Nimwabona umuntu ya posted ikintu cyari cyose yitwa Solution Couple kuri Facebook, twe turi kuri YouTube gusa. Twe turi kuri YouTube hoye, ni yabatuka ni yabandikira bashimira ni ya post ibintu by'ikini bya byiza byo babibi twe nta page ya Facebook twe turakoresha ya Solution Couple. Uzobona wese yigize avuga ko ari Solution Couple uzomenyeka umuntu ariko atwitirira, ntabwo ari ntibabibe ngwaho. Ega we ari abantu babamaze babiba ngo je ngo ndinaka ngo shaka ngo kiniki ngo dogo yo ewe
mubatuze uzokora kuzoca ati ngo duhure je ubundi ndabafana sana mbega filime ze ko mutaziduha vuba turabaha filime y'akajembe gete y'akasazi Fani narakwandikiye kuri WhatsApp yawe ntiwanyishuye please nyishura usanga wanditse hi gute Fani ndagukunda cyane I love you too abantu bose mumbwira ko munkunda yababona ishura y'abantu babona ntishura I love you more ndakunda birenze no hamutoni ngo murasa yeah thank you turasa oya uri kibaje konsumvye na France yambi pasi agomba kuza kuturamutsa inbox none pasi wote Florence kutagenda Nana Florence yakuhaye yambi fofo nama yambi wamumenye okay ariko turazina mwavyumvise rero tugiye nta page ya Facebook tugo turakoresha ni wabona umuntu ariko aravuga ibintu turabisubiyemo tushire ko nakadomo tubivuze no mu demo zinini nyaziboneka na Facebook page dukoresha aba message inuiso Facebook okay nizigama fafa bose umugabo atekereje ikindi yakugize umugore mwiza kuruta n'ukuri mu rugo mu miryango asante ndabishimira Imana thank you fafa arakuvugiye David shafa yeah hama urumana tweko turavuga nta Facebook page dukoresha mu kwandika ama message tuyikoresha mu guposting ibi bintu gusa mubona haca tunyine ibindi ariko nta ma message tugira nta message dukoresha ntimwibwe rero kandi nta page ya Facebook Solution Couple ifise shatse gusunya neza Fani Ravine nta message yandika kuri Facebook na Instagram nimwibwa siyomiye urandika kuri Facebook murandikirana n'abantu biba kazi yako je nta muntu nandika kuri Facebook ukazibona umuntu yakwandika ikintu uzoshimira katari jewe umutware wawe yaguha yubaho yaguha umunezero warukeneye yubaho sha yubaho Imana muhezagire Justine yakoze yanditse gute ngo iyo twayirengagije yisubiremo Justine yaje ziko zizari nyinshi sha Justine subiramo sha Justine reka turindire wewe amace tugende turindire your message okay iyo wanje ibya bindi wari wanditse andika wanditse ava nuko rero turabakunda cyane mwakoze kudushigikira mwego kandi mwandaye mudushigikira turakunda ngene ibikorwa byacu mu byakira mukabisharinga walase nzahumvuke ngo mutata kumuri kumwe yatagase sana yambi mama haya Baranzi Asabera yambi ndabakunda cyane ndifuza byaryoshye Gerardine nuko inanje ndabakunda cyane ndifuza kuyaga na mama lawe mbashe twengire miti kandi mu miti ndiguretse no gira twoba iyo kuyaga nyine biri seri nanje ndabakunda ndi Kigali ninde dusenge ego sha Mbaza ko kana mugize irakoze Clemence nzotegura miti iyo miti nzotegura azoba ariyo kuganira twicaye apana bike byo kurya cyangwa byo kuryoherwa nk'igihe twahise mu mwaka w'oki twicaye tuganire umwe kundi abantu bamwe ko bafite ibintu bashaka kumbwira muri benshi rero umwaka turabe tuzokuresha tuganire ndi Kigali abantu b'ikigali kari benshi n'umunsi bariko baturaba ikigali turabaramukije gose nibyagenda neza tuzagaruka Kigali twaramaze ibihe byiza mwatwakiriye neza mwarakoze kandi dufise abafana benshi baba mu Rwanda turabakunda cyane nanjye ndabakunda ndi mu Gasenyi ka Gihosha Elvis niyo gusenga thank you we love you to Dorine niremesha kubakunda bindi mu mara mwana waje kararira irakoze yatevye gusubira kurunka ya message ndabakunda fafa ariko nimba umwana ataragera kwerekana isura kuri WhatsApp ko naraye ndakurota nakwandikiye kuri WhatsApp ko naraye ndakurota Janaje kubaraba ntiwayishuye mwirambanire usanga tayo nabonye nababwiye ko telefone utayijekeje mba ndayifise ibifise abajeje communication muri twafa rero hagama message amwe ntayabona so ryari iteka ko twateramanye namwe umwana ariko ararira nka jewe sindi mu Burundi ndagukeneye kuri
phone ndi muri Kenya tuzoganira na tankete so thank you mwakoze kenda uraba umwana bye kanda umwana wanje karari bye thank you